Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa mbere w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye ikaze ntanakwifuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi ndaguhaye ikaze ntanakwifuriza kugira umunsi mwiza. Utegerezwa gusa rero gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru zigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida Ndayishimiye amenyesha ko igihugu arongoye citeguriye kwakira abarwanyi ba Red Tabara ndetse kinabasubize mu buzima busanzwe. Kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu c'Uburundi yarahaye umubonano intumwa z'ishirahamwe rya Buraya rijejwe ibijanye n'amahoro EIP, European Institute of Peace, zirongowe n'umupfasoni Johnson Hirde. Izo ntumwa zikaba zaraganiriye na Perezida Ndayishimiye ari nawe arongoye umuryango wa EAC ku kibazo kijanye n'amahoro n'umutekano birangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Bakaba baragarutse ku ngingo yafashwe n'abakuru bagize EAC ivuga yuko imirwi y'abanyamahanga irwanira ku butaka bwa Kongo yoshira hasi ibirwanisho maze abari mw'iyo mirwi bagashigikirwa mu bijanye no gusubizwa mu buzima busanzwe mu bihugu baje baturukamwo. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya gatoya ntuje kure. Nayo kandi Abdou Dieng arongoye ibisata vya ONU bikorera mu Burundi yemeza ko abakozi ba leta bahembwa nabi ari nayo mpamvu bahitamwo kuja gukorera mu bindi bihugu. Uwuserukira ibisata bitandukanye vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikorera mu Burundi haremeza ko abakozi ba leta bahembwa imishahara y'intica ntikize, ko ariyo mpamvu bamwe muri bo bahitamwo guheba akazi bakaja gukorera ahandi babona bafatwa neza mu guhembwa. Abdou Dieng yabivugiye kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru igihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Nayo mu bindi kandi ndibona kugeze ko inkuru ivuga ko guhera mu mpera z'uyu mwaka ata munyafurika n'umwe hazoba gisabwa viza yo kwinjira muri Kenya. Ivyo ni ivyashikirijwe na Perezida William Ruto. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi kandi ndibukugeze ko iyi nkuru ivuga ko amashirahamwe atatu yugaye. Ni amashirahamwe yakorera mu ikambi ihaye indaro impunzi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda. Amashirahamwe atatu atagikorera muri iyo kambi ni Law Project, Hijra ndetse na IRS, International Rescue Committee. Bafasha mu bijanye n'ubutungane, gukinga no kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Ese ayo gusa? Ayo makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye yemeza ko akanamenyesha kandi ko igihugu arongoye citeguriye kwakira abarwanyi ba Red Tabara ndetse kinabasubiza mu buzima busanzwe. Kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano intumwa z'ishirahamwe rya Buraya rijejwe ibijanye n'amahoro EIP, European Institute of Peace, zirongowe n'umupfasoni Johnson Hirde. Izo ntumwa zikaba zaraganiriye na Perezida Ndayishimiye hari n'abarongoye umuryango wa EAC muri iki gihe ku kibazo kijanye n'amahoro n'umutekano birangwa mu buseruko bwa Kongo. Bakaba kandi baragarutse ku ngingo yafashwe n'abakuru bagize EAC ivuga yuko imirwi y'abanyamahanga irwanira ku butaka bwa Kongo yoshira hasi ibirwanisho maze abari mw'iyo mihari bagashigikirwa mu bijanye no gusubizwa mu buzima busanzwe
mu bihugu baje baturukamwo. Ku ruhande rw'umuhari w'abarwanyi Red Tabara uturuka mu Burundi, Perezida Ndayishimiye akaba yarabwiye izo ntumwa ko abo bana b'u Burundi bose bari hanze y'igihugu botahuka bakaza guterera mu iterambere ry'igihugu cabo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yarateye akamo iryo shirahamwe gufasha kugira ngo u Burundi bwitegurire itahukanwa ry'abo Barundi bari hanze mu kubategurira aho bazoshikira hamwe no kubaha ivyangombwa bizobashoboza gusubira mu buzima busanzwe kugira ngo nabo bashobore gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Akaba kandi yaramenyesheje ko bibaye ngombwa ashobora gutuma intumwa zikavugana n'abarwanyi ba Red Tabara kugira ngo batahure ko u Burundi ari igihugu kivyeyi kandi citeguye kubakirana umunezero. Intumwa z'ishirahamwe IEP zikaba zemereye Perezida Ndayishimiye ko mw'iryo shirahamwe ryabo bagiye gufasha kugira ngo iyo mirwi ishobore gushira hasi ibirwanisho maze batahuke mu gihugu. Umuhari Red Tabara akaba ataco urashikiriza kw'ico cifuzo c'ishirahamwe IEP hamwe n'ica leta y'u Burundi, aho babasaba gushira hasi ibirwanisho maze bagatahuka mu gihugu kugira basubizwe mu buzima busanzwe. Nayo kandi mu yandi makuru nyene nk'uko nari nayakugejeje ko mu ntango z'ano makuru, nuko Abdou Dieng yarongoye ibisata vya ONU bikorera mu Burundi yemeza ko abakozi ba leta bahembwa nabi, ngo akaba ariyo mpamvu bahitamwo kuja gukorera mu bindi bihugu. Uwuserukira ibisata bitandukanye vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bikorera mu Burundi haremeza ko abakozi ba leta y'u Burundi bahembwa imishahara y'intica n'ikize, ko ari nayo mpamvu bamwe muri bo bahitamwo guheba akazi bakaja gukorera ahandi babona bafatwa neza mu guhembwa. Abdou Dieng yabivugiye kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru igihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mw'ico kiganiro Abdou Dieng ntiyariye umunwa mu kwemeza ko mu gihe ikibazo c'imishahara y'intica n'ikize kitazoba kiratorerwa umuti bizokwama gutyo. Kubwiwe nta muntu yokwiga kaminuza hanyuma agahembwa ubusa yokwemera kuguma akorera igihugu ciwe naho yoba agikunda urwo kucigura. Abdou Dieng yagize atya: abakozi ba leta bahembwa nabi ntibagikorera igihugu, ubu bahitamwo kuja gukorera ahandi. Tubamenyeshe ko ico kibazo c'abakozi bata ubuzi bwa leta bakaja gukorera mu bindi bihugu kirajwe ishinga na leta iki gihe. Ubuheruka inama nshingamateka yarakoranye itumyeko umushikiranganji w'amagara y'abantu kugira yisigure ku kibazo kijanye n'abaganga baguma bata ubuzi bwa leta maze bakaja gukorera mu bindi bihugu vya Buraya ndetse n'ivyo muri Afurika. Ico gihe umushikiranganji Sylvia Nzeyimana yamenyesheje ko abaganga bagera kw'130 aribo bamaze guheba ubuzi bwa leta bigira gukora mu bindi bihugu. Uwo mushikiranganji ariko akaba yaramenyesheje ko bariko bakora ibishoboka kugira ngo abo baganga baronswe umushahara utuma bataguma baja gukorera hanze y'igihugu. Nayo mu yandi makuru kandi, guhera mu mpera z'uyu mwaka nta munyafurika n'umwe azoba agisabwa viza yo kwinjira muri Kenya. Ivyo ni ivyashikirijwe na Perezida William Ruto w'igihugu ca Kenya nyene. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto amenyesha ko kuva mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 agiye gukuraho viza ku banyafurika bose bipfuza kwinjira mu gihugu ca Kenya. Perezida wa Kenya yabitangarije mu nama ijanye n'ivy'amashamba yaraye ibereye mu gihugu ca Congo Brazzaville kuri uyu wa 28 Gitugutu 2023. Mw'ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu ca Kenya yamenyesheje ko isabwa rya viza mu kwinjira mu bihugu bigize umuryango wa Afurika bihungabanya urucuruzwa mw'uwo mugabane, ko ariyo mpamvu igihugu ciwe kigiye gukuraho izo ntambamyi kugira abanyafurika bose binjire hatakirinze gusabwa na kimwe mu gihugu ca Kenya. William Ruto yagize ati: turiko tugana ku nzira ijanye no gukuraho viza hagati yacu. Guhera mu mpera z'uyu mwaka nta munyafurika n'umwe azoba agisabwa viza yo kwinjira muri Kenya. Ni inkuru nziza, ni inkuru inezereje. Nayo mu makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nyene, nunyemerere nyabandanirize kuri ino nkuru
ivuga ko inakivale mu ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'Ubuganda amashirahamwe 3 yugaye. Amashirahamwe 3 atagikorera muri iyo kambi ni Row Project, Hijra ndetse na IRC International Rescue Committee. Bafasha mu bijanye n'ubutungane, gukinga no kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Row Project rikaba rimaze amezi 6 ryugaye. Ryahora rifasha ku bijanye n'ubutungane iyo hagize impunzi iba ipfunzwe canke irengukijwe. Habaye amabi ashingiye ku gitsina, ryafasha mu bijanye n'ubutungane, ibikoresho, uburyo canke kurondera ababikoze. Bose bari bahora ngaha bari mu bashobora gufashwa n'iryo shirahamwe. Igihe ryugara twagira ngo ni akanya gato none ryagiye burundu. Turumiwe na cane cane abari ku mugambi wo gufashwa mu kubijanye n'amabi ashingiye ku gitsina. Nuko akaba ariko impunzi zabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ayandi mashirahamwe akorera mu ikambi ya Nakivale ni Hijra ndetse na IRC yafasha mu bijanye no gukinga muri rusangi. Gukinga birimwo umutekano, abageramiwe canke habaye amatati. Ivyo ubu bisigaye biri mu minwe y'ishirahamwe ryitwa Right. Mugabo iryo shirahamwe ntirishobora gukora ivyahora bikorwa n'amashirahamwe abiri ariyo Hijra ndetse na IRC nk'uko abarongoye abandi mu ikambi ya Nakivale babibona. Ibituma ngo nuko HCR itaronse abayifasha, ikaba ariyo yaca ihemba ayo mashirahamwe ku bikorwa yaba aranguye. Impunzi zihari ziva mu bihugu vyinshi, zikaba zibona ko ayo mashirahamwe yugaye ubuzima buzoca bugenda nabi ku bantu 140 bari mu ikambi ya Nakivale. Muri bo abarundi bakaba ari 33,000. Bakaba basaba HCR na leta yabakiriye ko batobaheba kuko bagira bakaba basaba HCR na leta yabakiriye ko batobaheba kuko bageramiwe. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa.